Egome, ndabizi uramukunda, ariko wihangane, ndakuzaniye inkuru itari nziza. Hagarika gukundana nawe. Hagarika gukundana n'uyu mukobwa ngiye kukubwira muri iyi video. Ngiye kubwira umukobwa udakwiye gukundana nawe, nimba uramutse ukundanye nawe, ukwiye no guhagarika gukundana nawe kuko ataho mwashikana atanico yakumarira muri kazoza. Kaze rero ushika urisanga hano ni muri L6 Sinze Empire. Jewe wagutegura ibiganiro ndetse nkanabigushikiriza bahita L6 Sinze. Ndagushimiye cyane rero nimba uri umwe mu bamaze ukanda subscribe, ariko kandi nimba utarabikora nabwo reka ngushimire kuko ndizeye neza kugiye kubikora. Hita ubikora nonaha rero kugira ngo ube umwe mu bandi, ube nk'abandi. Twagiye cyane rero kugira ngo tumaze tuganire kuri uyu mukobwa ukwiye guhagarika. Nta kintu rero kibabaje nko gukunda umuntu utagukunda, nta kintu kibabaje nko kubana n'umuntu utagukunda, nta n'ikintu kibabaje ndetse no kwama wisembereza ku muntu cyangwa se wiruka inyuma umuntu utakwipfuza. Akararo ka mbere rero cyangwa se ikintu cya mbere uzobona ku mukobwa ugahita avuga ati noneho uyu mukobwa nta mpamvu n'imwe yo gukundana nawe, uca uhagarika nimba uyu mukobwa ubimubonye ko ni muri cya gihe uba ubona adashaka kuganiriza. Ikiganiro ni ntango ya byose. Birashika rero ugasanga uwo mukundanye buri munsi cyangwa se uwo wifuza ko mukundana ntaguha umwanya. Niyo muri kuganira usanga ariwe uguma uvuga. Niyagize ngo aravuze ni ego, sinzi, simenya, ntawomenya n'ibindi utujambo nawe ubwawe utwumvise usanga ari utujambo two kwikurako. Uyu muntu rero nimba umenyanye nawe cyangwa se nimba hari icyo utegura muri wewe wumva waramukunze byasaze, ariko reka ndakubwire ngo hagarika kumwiruka inyuma kuko mu by'ukuri ntabwo agukunda. Ese umuntu mutaganira, umuntu atagira amajambo avuga, ubundi reka nkubwire abakobwa nibo bantu ba mbere bafise amajambo menshi. Abakobwa nibo bantu ba mbere bakunda kumvwa. Abakobwa nibo bantu ba mbere bagomba kuvuga utuntu na turiya, bakunda kuvuga utuntu twishi. Muri make rero nimba wowe ubona atakuganiriza, niyo ugize ngo muri ko muraganira, sije zose ni uzitanga, muri ko murandikana ama message, ni wandika byinshi kumurusha wewe yamari okay, ego mugasanga wanditse message ya tableau zinakishura indome zibiri. Uyu muntu buri munsi ugasanga muri ko muraganira, ni utangura ikiganiro cyawe giheze muhita muhora maka ngo wiyumvire wongere gutangura ikiganiro gishasha. Muri make wewe uba uri kuriganiriza, nta muntu muri ko muraganira. Kuko kuganira ni iki? Kuganira ni ikintu ukora n'ubundi akagikora. Muri make ugasanga muhuriza hagati niyo bita kuganira. Ariko rero ari usanga uri kuriganiriza wivugana wibaze kongera ukiyishura kuko uganira nawe ari okay, n'utujambo duto nyene nk'utwo nyene. Muri iki gihe rero nimba uyu mukobwa waba mukundanye cyangwa se waba uri kurifuza ko mwokundana, hagarika gukundana nawe. Nimba ubona atagomba kuguha umwanya, buri mwanya kubarira ati nzoba ndakubwira, nta time mfise, n'umunsi sindabibona neza, wapi, ugabona mu by'ukuri ni ibintu bibaho byisubiriza. Ntabwo ari ikintu uvuga ati n'umunsi kirabaye ejo kizoca gihinduka, kumbure yafatiwe koko ndavyemera, byibuze undi munsi azogerageza ashiremo ingufu ubibone nawe yuko yagerageje kwifuza yuko wabonana nawe. Urabona neza ko nawe abyifuza. Muri ico gihe at least washaka kuvuga ati ujya munsi koko byari byamugoye. Ariko nimba nyuma yuko akwima umwanya acagenda agapotera mpaka wowe nyene umurondeye unamubaze impamvu byabaye, muri ico gihe inshuti yanje come back, igarukire umwihoze, ntacyo bitwaye. Ndaje nkubwira ikintu cya kabiri uzobona ku mukobwa uhita uvuga ati uno mukobwa reka ndamwihoze, nta kazoza kanje nawe. Umukobwa ikintu cya kabiri uzomubona kuvuga ati uyu mukobwa ntabwo nabana nawe, ni wa mukobwa nubwo mukundanye atigera yita ku buzima bwawe, atigera akubaza ibibazo bijanye n'ubuzima bwawe. Muri make nta bintu bimuteye amakenga kuri wewe, ubona mubanye nkaho menga ibyawe byose arabizi. Birashika ugasanga muranakundanye, ntazi mama wawe, nta n'umusaramu kubaza, ntazi papa wawe, nta n'umusaramu kubaza, ntazi abavukanyi bawe, nta n'umusaramu akubaza, nta n'umusi byibuze aragerageza kukwinjira mu buzima ngo akubaze eske bimeze gute mu buzima bwawe, kiriya kintu kibona gute, biriyo bintu bibona gute. Muri make kwa kundi ubwira ngo reka kunyinjira mu buzima, biba bikenewe rero ko mukundana ubona neza cyangwa se umwe wifuza ko mwazagirana kure.
ari w'ukuri aba akwiye kukwinjira mu buzima, nimba koko nawe akwifuza akakubaza ibintu biri kuri wewe indani, cyane cyane mu buzima busanzwe, ukabona neza ko ariko arakwinjirira. My bro, nimba ukundana n'umuntu ukabona ntigera kwinjira mu buzima ngo yifuze kumenya eske mu buzima bwawe bimeze gute, famille yawe bimeze gute, mubayeho gute, ndetse ibintu nk'ibyo ukabona aragerageza kukwinjirira, biriya bintu ni byiza cyane ku muntu ugukunda, aba agomba kubimenya kuko aba afise amakenga, eske ubuzima bwacu buzogenda gute, bizoherera hehe, twakora iki. Uyo muntu niwo muntu w'ukuri aba gukunda. Ariko wa mukobwa azobona nubwo mukundanye ntabyitayeho, niyo ukomoka ntahazi, ntakubaza na famille yawe, ntakubaza ababyeyi bawe, ntakubaza abavukanyi bawe, muri make ibyawe ntabyazi. Muteri 6 ntabwo dukunda abakobwa bagomba kutwinjira mu buzima barakora utunze no kudakenya. Oya, ibyo sivyo ndiko ndavuga. Icy'ingenzi nuko mukundanye, umukunda nawe agukunda. Nimba gukunda rero kujya ko wewe wifuza kumenya mbega ujya mukobwa ngomba kuwushira mu nzu akomoka he, iwabo baba bafise ibi n'ibi cyangwa se ntabwo bafise ingeso mbi, bimeze gute? Kubera yuko wifuza ko umushira mu nzu, wifuza ko mwazagana akazoza, urashaka kumenya neza winjire mu ishambuzi. Nimba nawe rero by'ukuri akwifuza, yakabaye nawe abikora, akagerageza kukwinjira byibuze, akanabaza n'abagenzi bawe, ese kujya muhungu mumbonera ameze gute, mu buzima bwiwe ubona aroroshe cyangwa aragumye, ivyo bimeze gute, aratekereje cyangwa se arakaze, muri mako kumva neza ko uyo muntu ariko arakwinjirira, ariko kandi atarengereye ku rugero rwiza. My bro, nimba ufise umukobwa ugerageza gukora ibi bintu ntukamutakaze kuko aragukunda, ariko kandi nimba uwo mukundana ubona atigerageza ngo akwinjire byibuze na gatoyi, uyo muntu bro, stop, byihoze, nta hantu hamwe mwajana, nta kintu na kimwe mwashikako. Akubwa icy'ingenzi nakubwira, hagarika gutakaza umwanya, stop lose your time, umwanya wofise kukoresha byinshi. Uyo muntu nimba ameze uko, stop. Ikindi kimenyetso uzobona ku mukobwa mukundana, maze uhita ubona ko uyu mukobwa koko atagukunda cyangwa se udakwiye kubana nawe, ukwiye guhagarika imigenderanire mufitaniye, ni wa mukobwa uzobona haciye hose mwa muri kumwe cyangwa se mutari kumwe, ukabibona neza ko mu buzima bwe bwa misi yose afitaniye imimenyerano n'abahungu benshi. Uti bro, bariganye n'umugenzi wiwe, n'umubanyi, eka bahuriye ku rusengero basenga hamwe, bari muri korali imwe, bafise ibintu byinshi bahuriye ko, bakora hamwe, bafise ibintu nk'ivyo. My friend, umukobwa kugira umugenzi ni ibintu byiza, birashoboka, ariko kandi apana wa mukobwa aba afise abagenzi benshi b'abahungu kurusha abakobwa. Wabyanka wabyemera, umubiri w'umukobwa n'umubiri w'umuhungu biratandukanye cyane. Uko bagiranira ubugenzi kose, ugasanga uyu mukobwa buri mugenzi wese afise mu buzima bwiwe n'umuhungu, ntuzuve ngo n'ubugenzi bisanzwe, hari ahantu bidakunda. Uko byagenda kose, negative na positive iyo bihuye hategerezwa kuba sirikwi, nta kindi kintu. Ego birashoboka bikarengana atakibaye, ariko iyo biba buri munsi ugasanga buri muhungu wese bahuye n'umugenzi wiwe, iyo agiye ahanaka ntahasanga abagenzi, yagiye ahanahasanga abagenzi, muri make abahungu bose bazinanye na bagenzi biwe. Uyo muntu my bro, uragomba mwitondere kuko uko byagenda kose, nimba afise abo bagenzi ari umukobwa, ntawe uzomushira mu nzu, bazogumara abagenzi, nta handi hantu bikunda kurangirira atari uko uzosanga nyuma na nyuma uyo mukobwa agutaye mu marira, wicuza uvuga ati none kubera iki namushize mu nzu. Mu buzima rero nta kintu kibabaza nko kwicuza, hakugira ngo uze wicuze, uzovuga ngo iyo ndabimenya ngo sinari kubikora, labirabe nonaho uvuga ati none uyu mukobwa abagenzi b'abahungu afise ni bangahe, eske kubera ikara abagenzi. Uzogerageze no kumubaza ujya muhungu kuvuga ko ari umugenzi wawe, kubera ikara umugenzi wawe, azokomanya kubwira ati wumva ujya n'ibinamu, ujya twahuriye aha n'aha. My bro, uyo muntu uzo mwitondere kuko ntabwo ari byiza kugira abagenzi b'abahungu. Ego ni byiza mugabo apana ku rugero rwo hejuru ku buryo usanga buri muhungu wese ari umugenzi wiwe. Muri ico gihe ushobora gusanga bizokuzanira ibibazo mu buzima bwawe, kuko n'igihe azoba ari umugore wawe ashobora kuzobibandanya. Nimba rero umukunzi wawe ibyo bintu abifise, please ushobora guhindukira, comeback birashoboka. Ariko kandi nimba ufise umuntu mukundana w'umukobwa kumbure atafise icyo no kwita imimenyerano irenze n'abahungu benshi, uyo ushobora kumuguma ko kuko
hari amahirwe yuko uyu mukobwa ashobora gusanga ari umukobwa ari seriye mu buzima. My bro, ubuzima bumaze kuzimba, ubuzima bugeze ahantu hatemba, ubuzima ntabwo bukicoroshe. Ntabwo uzogira stress z'akazi, ugire stress z'uko amafaranga atari ko araboneka, ugire stress y'uko ibintu bitari ko biragenda neza, maze nurangiza uhita ugaruka kugira na stress z'ukuntu umugore wawe ariko arakugirira nabi, aguca inyuma n'ibindi. Sinzi ko ubizi buriya, wabya nka wabyemera cyangwa se ubizi utabizi, buriya kugira umugore kuvanga cyangwa se uguca inyuma biratuma udatera imbere, kuko bitera n'imikoshi buriya. Niyo mpamvu ugomba kwitonda ukanasenga, ndetse nawe ukanakoresha cerveau yawe ukavuga ati eske uyu muntu twabana cyangwa se ntitwabana, ibyo nkunda arabikwije cyangwa se ntabikwije, eske ibivugwa ku muntu ukwiye kubaka urugo arabikwije cyangwa se ntabikwije, ibi ndikunda kubwira arabikwije cyangwa se ntabikwije. Ibyo rero uhite uvuga ati noneho uyu birashoboka yuko twabana. Indi mpamvu ishobora gutuma uyu mukobwa mugendana nuyimusanga ko wamwihoza, nuko uyu mukobwa ushobora gusanga iyo uravye abagenzi biwe b'abakobwa ari abakobwa badashoboka, b'abakobwa b'ingeso mbi, b'abakobwa b'abaraya, b'abakobwa ingeso zabo zitari nziza. Eske uyu mukobwa agendera n'abagenzi bameze gute? Afise abagenzi bameze gute? Abakobwa bagenzi we bameze gute? Nimba ubona ari abagenzi byatanje, bafitaniye ubugenzi bumeze neza, bakundanye pe, kandi ukabona aho bari hose barazengana, birashoboka neza cyane yuko uyu mukobwa nawe izo ngeso yazibana. Kuko buriya ntiwasuzugura abakera bagize bati uzengana na suneba ugasunebeza nkawe. Birumvikana cyane, nimba agendana n'abadashoboka hari amahirwe menshi cyane yuko ashobora kuba adashoboka nawe, waba ubizi cyangwa utabizi. Ego simvuze ngo nimba uri umukobwa ntukagendane n'abakobwa badashoboka ngo ntimukanaramukanye, ariko kandi ntimukagiranira ubugenzi burenze, kuko uko byagenda kose byarangira nawe wabikwinjijemo. Niyo mpamvu nimba uri umuhungu ukaba uzi ko umukunzi wawe agendana n'abantu badashoboka, ugomba kwitonda cyane, kuko hari amahirwe menshi ko nawe ushobora gusanga adashoboka. Binyibutsa inkuru imwe y'umukobwa umwe yahitanywe na mugenzi we kubera ko mugenzi we atashoboka. Aramubwira ati noneho uyu munsi ndashaka tuze kujana, maze barajana. Uyu mukobwa kuba yarabimenyereye ibyo yigira byose arataha, ntayagira n'ikintu na kimwe aba. Ariko uyu no wundi kubera ko yagiye kubwaga kuko atwawe na mugenzi we, birangira ari we atwaye imbanyi. Nuko bimeze, uko byagenda kose umaze kugira umugenzi mubi aragukwegera mu bibi, kandi wewe kubera ko unatabimenyereye ni unagira ibibazo kumurusha. Niyo mpamvu rero nimba nawe uri umukobwa uri kumva ikiganiro, ugomba kuvuga ati nimba ndi umuntu yiyubaha ngomba kuzengana n'abiyubaha. Niyo mpamvu abakera bavuze uriya mugani uti uzengana na suneba ugasunebeza nkawe. Ntushobora kuvuga ngo jewe ndi umweranda ariko kandi uzengane n'abapakani, kandi atari kuvuga ngo ugomba kubahanura cyangwa se atari kuvuga ngo hari iyindi mpamvu, ahubwo ari ubugenzi bwa nyabwo. Ntibikunda iyo bitera bigana, birangira ubaye nkabo. Niyo mpamvu nimba binashitse bishobora kuva ku yindi mpamvu kanaka, atari kuvuga ngo tugira tuba abagenzi mfamfe. Nimba ugomba kubahanura, nimba ari ikindi kintu cyangwa se nimba ari abantu mwegome muzinanye, mugabo wirinda ko haba imenyano irenze nimba warabahanuye bakanka, cyangwa se ukabona neza yuko guhinduka kwabo biri kure. Niyo mpamvu mwe nabo ugomba kubitondera, kuko nutabitondera bizorangira bakononeye ubuzima mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibimenyetso ushobora kubona ni byinshi cyane, ariko nyamukuru wabona ukirukanga n'ibyo ngibyo. Ibyo byo nubibona ntuze uhagarare uze wiruke, ariko kandi si ngombwa ngo uzoce ubikora ngo uhunge, ariko kandi uzore ko nimba ari guhanura ashoboka uwamuhanure, ariko kandi bidashoboka umwihoze, kuko buriya ikintu cyo kuvuga ngo tuzobana gushika gupfa ntabwo ari ikintu cyoroshe, ahubwo ni ikintu cyo kumanza kwitondera ukagenda bukebuke kugira ngo utagwa mu ruzi ugwita ikiziba. Turagushimiye cyane wafashe umwanya ukabana natwe hano muri L6 Sinze Empire. Turagushimiye cyane mumaze gukanda subscribe, turagushimiye cyane mumaze gukanda partage, turagushimiye cyane kandi nimba ugize iki tubwira muri commentaire, kuko commentaire zanyu turazisoma kandi zatunezera, yaba baduha courage, abaduterera ivyumviro n'abandi. Reka tubashimire kandi tubasabe ko twohurira mu bindi biganiro bikurikira. Ino channel isanzwe iri ibiganiro byinshi, ariko kandi nimba unashaka kuraba ibiganiro bindi dukora hanyene video giye kurangira kuri screen yawe hataduga video, uzikande ka nyene muri video indani uhita uzibona izo ziri mu tukadre, maze uzirabe nazo
baba bazizaniye wewe kandi zigufitiye akamaro. Ndabakunda cyane rero, reka duhure mu bindi biganiro bikurikira. Ciao ciao.